hajya gutandukana Jojo na Gasore bivanye kungena abantu benshi bari barabakunze uko bakinana haco byaragabanije iwawe mbona cyo byagabanije kuko ibikorwa byanje nagumye ndabikora kwa kundi nyene nahombye umuntu ariko akazi ko karabandanya dragana navyo byaje mu nyuma ndabivuge cyane bireka n'uvuye bikora biti oya hari umuntu yigeze kumbwira ati Jojo kugira hure n'umugabo wiwe Amisi bahuriye Igitega bagiye gukina filime hanyuma urukundo rurabandanya Yes bakunzi bacuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Patience ndazi ko iyo ndabazaniye umuntu nk'uyu onye rimwe na rimwe hari abantu baba bipfuza kumenya ati mbega aza kutubwira iki turi kumwe na Mama Lao Jojo ihuriro ndakuramukije umeze neza meze fresh kintu cyambere byose mu gatondo kintu cyambere tunga gukora barigi kintu cyambere kenshi ayige ntangura gusenga hama nkaca ntora umwana hama nkaca ntora telefone kuri telefone urumwe mu bakinyi b'amafilime no gukina comedy bamamaye cyane ariko muri kino gihe turabona yuko hari ikintu kinini kigiye gitandukanye cyapungutse uribaze ko bari kukubera nakina kimwe cyapungutse ko nta musinsi bawukora hajya gutandukana Jojo na Gasore bivanye kungena abantu benshi bari barabakunze uko bakinana haco byaragabanije iwawe mbona cyo byagabanije kuko ibikorwa byanje nagumye ndabikora kwa kundi nyene nahombye umuntu ariko akazi ko karabandanya wahombye umuntu ariko akazi ko karabandanya biramaze gushika ukibaza ati mbega ubustar turazi ko bubaho kandi benshi barabukunda ariko ntibazi ingorane bagenda barahura nazo nigihe kintu wabwira umuntu yifuza kuba umustar ariko bishitse bivanye kungene ubizi ubustar kungene bubabaza umubwira ati shaka kubireka kubera inzira nyinshi zitandukanye mboje no guhanura bireke mu gihe atadon yavye canke mu gihe utabuzi igemu winjiyemo nabo bondo bikunda usishaka yo gukora no gwa courage ndazi ko hari abakomedi benshi mu Burundi babikora neza ubwo mu bakomedi cyo gukina filime harimo urukundo cyane harukundo ruhari mbo hari abanafiki hari afise urukundo ko umuntu wese afise umutima Imana yamuremanye urumva rero sinovuga bose ngo nabanafiki canke bose sinovuga ngo nabana babi canke ngo nabana beza wambwiye waje kuvuga ko ufise umwana hari umupanga anya yifuza yuko abonye umwana wiwe ariko arakina filime canke arakina comedy yoza kuryoherwa cyane bivanye no kungene turabona yuko mutembera ahantu mu mazu meza muraba ahantu heza hajya comedy yo biriha irariha nyene irariha uvuze yuko iriha mu gihe tumaze kubona yuko hari abakomedi beshagiye batandukanye mu Burundi ariko tutarabona bavuga ati mbo turafise imiduga bamwe bayironka ariko amazu arabagora kubaka bipfira hehe ni kukubera mbo irariha ariko ntiriha ku kigero tuba dukeneye nimba ari utwo dukeya nyene ako gafaranga kubufura karonka ariko kuri level yo kuvuga ngo imiduga ngo ibiki nukuri iyo level nayo turagerako turacakeneye ibintu byinshi turacakeneye gutahuza abantu akakazi kacu kuko benshi ntibaramenya akakazi kacu carico n'agaciro gafise umaze gukinana n'abakomedi benshi mu Ihuriro TV urumwe mu bantu ubaserukiye kandi iyo muri kumunda ziko bakubaha kukubera uburi mabuja wabo no wahe mu maze gukinana nawe ukavuga ati kwera ibyo dukina birangyohera cyane ahubwo mba nifuze yuko ari we yo kwamaho ni hamwe nyene usanga bivanye no kunyene ubuzima bugorana akanoti tukagapfuka usanga yagiye ntibira bikuye ko yogenda bo ivyo ni byamabishika ntibishika mu Ihuriro gusa byamabishika mu matimu menshi ndibaza biretse nibi n'akakazi kacu dukora n'abantu usanga ari abapasteri baragwana bapfa akanoti kandi ugasanga ibintu bidafasha ugasanga bapfuye akantu gatoya niyo mpamvu rero ibintu by'abantu kugenda ni ibintu byamaho kandi bizokwamaho Ugihajya abo mwatandukanye muba muyaga namba muyaga nta gihe na kimwe ko turazi ko ari bamwe basubiye inyuma nabandi babihevye namba muyaga nta gihe na kimwe uricara ukababwira ati none nk'umugarutse mugasubira mu ruhongore byo muba mubaye mbo kwicara turicarana kaye turanasangira gusa nshaka ko bridge umuntu ngo urabona ngo ngaha anye ngo ugaruke kandi ni wabazi igituma yavuye muri yo team ni wabazi igituma yavuye muri ico kintu ko bridge rero umuntu ngo garuka duse dukora ni ikintu gushaka kwiwe
abonye yagiye ataco byamumariye canke abona yarasubiye inyuma akagaruka, twe nta ngorane dufise, ihuriro ni turabavyeyi, ugiye ukagaruka twebwe ni sawa tu. muri abavyeyi mugabo iyo umuntu ashobora kuvuga ati jewe nubwo navuye mu ihuriro TV narivuyemo kubera kanaka kakasha avuga izina ry'iwawe, umva bo mubwiri mbo bampora ubusa kandi ikindi naco cyane ko kubera uri umugabo wa mwine mbo nibisanzwe kuko nta muntu akundwa na bose kandi nta kazi katagira ikigeragezo kandi kumvuga bizokwamaho ntibizokwigera bigabanuka kandi sinobrije abantu bose kunkunda, ushaka urankunda cyangwa karika ko n'umwana w'Imana hari abamukunda n'abandi bamwanga. Sasa rero nkunze ni sawa, unyanse ni sawa, ico nzi co je umutima wanje nije ndawuzi n'Imana yanje. Mama rawe ari akantu kenshi umuntu aba yifuza kumenya kuko bafise intango no kungene yatanguye, hajya bujya kugira muhure na Amisi byagenze gute? Mbo twahuriye mu bintu nye muri iby'akazi nyene. Umunsi wa mbere mugitangura kuyaga bigatuma mwumva mwo kwiyumvaramwe mu rukundo, hari mu ntara yahehebye niki cyatumye mukunda? Mbo jewe papa yake twatanguye turi abagenzi tu bisanzwe, hama ibyo kudragana navyo byaje mu nyuma. Ndabivuge cyane ndabireka n'uvuye bikora biti. Oya. Hari umuntu yigeze kumbwira ati Jojo kugira hure n'umugabo wiwe Amisi bahuriye Igitega bagiye gukina filime, hanyuma mu rukundo rurabandanya, ukweri nibyo cyangwa se barabeshe kuko sijye yambaye twari tugiye Igitega cyajya kabiri, mugabo urukundo niho rwakomeye cyane. Mbo sinshimye kubivuga. Kuvuga kubera iki kandi tuzi yuko muri kino gihe hari umugabo mwiza murabana ibintu bimeze neza, ugashobora kuvuga imihezagiro mwahanye ku buryo umwanya n'isa mukaba muri kumwe. Mbo imihezagiro turayifise ariko no comment. Itandukaniro ry'iwawe na Gasore kandi bigaruke kuko bya Gasore n'umwe mu bantu bavuga yuko urukundo mwakundana muri filime mu masezo byari biryoshe cyane. Muri mwebwe ninde yo bavuga ati jewe kana karasubiye, Gasore avuga yuko wasubiye inyuma. Je nasubiye inyuma. Wasubiye inyuma. Bibaye no kungenda ko mwakinana ubu unyabantu siko bakukwirukira. Mbona mahitamwe yo kuvuga yuko nasubiye inyuma cyane ndiko ndatera imbere, ico nzi nuko nama nkora. Hama ambwiye yuko nasubiye inyuma ni bontu ubwo umuntu ashobora kuba akora ariko ntatera imbere. Je ndateye imbere ashike kuri rwagwe guhora kukera gute ahubwo nararurenze. Uvuze kururenga kenshi ko arakunda kubona ahantu hashagiye hatandukanye, tumva izina ryo ari rigaruka n'abana bakuririmba, ariko gashutse nka muri kino gihe tubona umenga babana bakuririmba amajambo yaragabanutse, bibaze yuko hari kukubera. Nenda kubaze kuva inyuma ya Gasore nta mafilme menshi maze gukina, nta maseri menshi maze gukina, nta yindi ndirimbo nasohoye. Bivanye no kungene twebwe tugukurikirana misi yose twebwe twarabibona, ariko hari abantu benshi ibindi bikorwa uko biza atari ko bibashikira bivanye no kungene publicity cyangwa ugukundwa k'umuntu. Iyo umuntu hari aravuga ati jewe reka nisunge kanaka kugira anshikane kuri iki anya, ariko Gasore avuga ati jewe tugikorana na Jojo yararenze cyane bivanye no kungene amajambo navuga abantu benshi barayakunda, nabi bikasha bihurirana no kungene jewe nanje ivyambwira gusanga birafashanije. Iyo umuntu akubwiye nkuko nyinshi uvuga gute? Je chonzi cyo niko nkora kandi nkora ibintu bishimwa n'abantu. Mu muntu wese bro afise abafana biwe. Nimba Gasore afise abafana biwe afise abafana banje. Urumva? Ni nkuko abafana banje nanje ushaka kuvuga ngo Gasore nawe nyene ngo yarasubiye inyuma. Urumva rero amajambo y'abantu ushaka kuvuza amajambo abantu kuvuga. Chonzi cyo mfise abafana banje bankurikirana kandi ndaziko nkora kandi nkora ibintu bishimwa n'abantu. Turazi ko mu bustare keshi na keshi hari ibintu byinshi bye bitandukanye bigora abantu. Ubwo namwe biramaze gushika mu gacaramwe n'umugabo wakabona message akavuga ati jewe ino message yo no muhungu sindayirengagiza mbwira icyatumye biba. No comment. Kuvuga no comment mu gihe tuzi yuko keshi na keshi abasani b'abakobwa bakunda kuronderwa cyane. Mbo ubu tuganirira ku bintu by'akazi kanje, hama niwe akenera ku ibintu by'umugabo wanje udusange muhira hama tuguye ikiganiro. Ariko byose biri mu bintu bifasha bagiye abantu bajya kwiyumvira ati Jojo mbe yashendiki akundira Amisi. Byose uzobitubaza turi kumwe na Amisi. Ubu unyonsanze gukazi ukumbaza kubyerekeye akazi kanje, byerekeye urukundo n'umugabo wanje nta kintu kimwe no kwishura. Gitafari rimwe rihari riba riri kurindi. Urumva? Mugabo jimba nifuza kumenya ati Jojo
kenshi na kenshi burya buzima tubona muri filime ubwo no ku mugabo niko biba bimeze. N'ubu nakubwiye no comment ukeneye ibintu byo mu rugo iwanje uzoza tuguhe ikiganiro gikwiye cerekeye je na Miss ariko butuganirire ku byerekeye akazi kanje. Jojo turabona yuko ari abakinyi ba filime na comedy basohoka hanze bagiye gukina amafilime n'abandi ba comedy bo hanze cyangwa abakinyi ba filime ariko muri Ihuriro TV tubona umenga nta bihari ngo bari uburyo buke cyangwa ni connection nkenye. Hari tumaze kugira abakorabo menshi twaragiye mu Rwanda turamaze kuja Igitega turamaze gukina n'abantu batandukanye benshi ahubwo n'utadukurikirana ariko gukorana n'abanyagitego ugakorana n'abanyarwanda ni kuvuga yuko nta zindi korabo zihari ubona wo kwifuza ukavuga ati nje muri Tanzania insubira mu Rwanda kuko hari abandi bakomedi bavumye n'ubunye wifuza gukorana nabo bariho kandi ikintu cyose ni projet kandi ikintu cyose n'uburyo nitwicana mwe nta buryo mufise muri kino yaho tudafise uburyo n'ubu nituba two turakora akazi ikintu cyose ni faranga urabizi mu gisagara ca Bujumbura gusa ikintu cyose gikorwa uko kiba carateguwe. Akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ihuriro TV n'abakunzi ba Ihuriro. Mbo akajambo kanyuma nko tubakunda cyane babandanye bagira s'abonner, share, partage n'ibindi basimbira no kuri Jojo Ihuriro. Usigaye na office Jojo Ihuriro. Ya ndafise channel yanje Jojo Ihuriro. Ban supporting merci beaucoup. Yes bakunzi ba Ihuriro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Patience. Wanenge mukana subscribe na comment turabakunda cyane.